Shiny like a morning star, girl. Yeah, yeah. You shiny like a morning star, girl. Yeah. You shiny like a star when I see your face in the morning. You shiny like a star when I see your smile in the morning. Kuguheba no kukwitesha nibi kunda. I shiny like a star when I treat you bad in the morning. Bagasukuni barambikwa no kuvuga kuruwa gaciro utaberanye nanje nda fighting ngana kwihebera. My girl, you so fine and navyemera like the way you dance, man. Pull up is Lizzo mamizo for shizo. Twache tugenda kumuhamba sinaronse umwanya wo gushika kuri mariage yiwe. Mbere arambabarira Fizo naramusavye n'ikigongwe. Ego rero iyo yari kutubwira parce que je sinari nabimenye ko afise iyo conference. Iyo nari kumenya ko afise conference naho atari kuma invitation ari gushikayo mugabo na invitation yaduhaye. Nico gituma tutagiye, ntabwo twabimenye, twabibonye kuri gucyonye ku marezo sociaux. Ego hanyuma biravuga yuko Roriro inyuma yuko bavuga yuko kuri amajambo yuko Big Fizzo yaragiye aririmba baravuga ati ngo ntiyogenda ngo kubera ngo niyo yo bari Michael Jackson yo bari agutumye ko ntiyogenda ngo ntiyogera kumuraba. Ndabona mukuzini Remix kuri microphone za Remix TV bantu mutaragira subscribe kuri Remix TV mwana home ibindi biriko birasha kuri channel yanyu kandi mukunda kandi bazanira yama vya bindi nyine mwifuza twabazaniye Simba umuntu afise amazina menshi cyane ndavuze no basanga niko namukosera rikana muramutse kugira yivugire bakunzi ba Remix TV murabizi yuko uyu muntu afise amateka cyane ndakora mukiji mwiriwe neza abakozi ba Remix TV. Nitwa Nzeyimana Naso aka Ntare Rugamba Chambara Burundi Simba Ntare. Nkama nezerewe cyane kubona uno munsi watugendeye muhiri wacu. Tukatubyohewe gusa ndazi ko ikiganiro kizakuryoha mu gikurikirane. Roriro Simba twakuze tumuzi ni Roriro yakoze ibintu byinshi kandi cyane ni Roriro abayo mu rukundo nange Roriro yatwakiriye adufashe neza turi mu nziwe ahasanze atuye Roriro kugira ugire umutima utandukanye n'uwabandi Roriro bandi baririmbye ukaba ufise umutima kwitana naho Roriro akantu kawugahura nuko bandeze nukonye abafiri banje bandeze gushaka umva mukuru gutya ndubaha mutoyi mubaha ukuze umva nukonye meze muri famille yacu niko tumeze. Hanyuma ikindi kintu byishimira na hamwe gushikana umuntu burya kwicisha bugufi n'ikitsa kubera byose nivyo ngaha kwisi tuzofata tuzobisigaga aha turi mu guhita gusa turi muri voyage en fait. Ego Roriro tugusanze mu nzu nziza inziteye igomwe abantu batabona kabisa ndiyo bazayinjira abana ko nimeze n'inzu Roriro asanze atuyemo. Roriro inzu usanzwe yirirwa n'umuziki gusa. Inzu nivyo kandi kazi fise atari umuziki. Hanyuma jangurukira mu muziki cyane ndakunda umuziki kuva nkiri muto ndaririmba ubuzima bwanje mu muziki kubera muziki urabihira madame wanje amashuri ukarira abana banje amashuri ukarira inzu ukandira byose ukangurira umuduga umva umuziki niwe papa niwe mama. Ego apari y'umuziki nakandi kazi ufite? Oya nakandi kazi vraiment fise n'umuziki gusa. Roriro dusanze tumva yuko umuntu hamukanya wawe asanzwe yiga Roriro afise amashuri angana gute? Roriro yize gushika muri seconde nize math physique scientifique A kubera nakunda math cyane na physique. Ego hanyuma nico gituma nashase umukunzi wanje cyangwa umugore wanje akurikirana amashuri kandi byarashimishije cyane yarumvise impanuro zanje
akaba ari muri universite azoheza uno mwaka azopresenta uno mwaka ego kuri jewe vraiment mbona ko ni réussite vraiment ego Roriro dusanzwe tukuzi ko ufite umutima mwiza ariko hari imyidodombe iriko irabonekana cyane yuko Roriro atitavye ku butumire Big Fizzo yoba yaramutumiye Roriro ivyo bintu byaje biva gute kandi tukuzi ko ufite umutima mwiza muvuga ko Big Fizzo ni umugenzi iyo ari kutuwe invita cyangwa akambwira Roriro je mfise imanza utegerezwa kuza sinari kwanga kuza n'ubwa mbere yarampaye invitation ya mariage yiwe vraiment narose ingorane kubera umupapa mutoyi wa Brian Smith yaciye yitaba Imana twace tugenda kumuhamba sinarose umwanya wo gushika kuri mariage yiwe mbere arambabarira Fizzo naramusavye n'ikigongwe ego rero iyo yari kutubwira parce que je sinari nabimenye ko afise iyo conference iyo nari kumenya ko afise conference nawe atari kuma invitation ari gushikayo mugabo na invitation yaduhaye nico gituma tutagiye ntabwo twabibonye kuri gucyonye ku marezo sociaux ego hanyuma biravuga yuko Roriro inyuma yuko bavuga yuko kuri aya majambo yuko Big Fizzo yaragiye aridodomba baravuga ati ngo ntiyogenda ngo kubera ngo niyo yoba ari Michael Jackson yoba ari agutumye ko ntiwogenda ngo ntihogera kumuraba ibyo nabyo byaje gute nibaza ko abantu bumva nabi ibibazo cyangwa aba journaliste ashobora kukubaza ikibazo hanyuma inyuma agahindura agatora kagace nyene akagenda kagapostinga mukaca mutahura nabi umuntu muca muvuga uyu muntu yavuze nabi kubera iki yavuze nabi gutya si urumva baciye amajambo bambajije ngo Big Fizzo yavuze ko mutegerezwa kwiyandikisha kugira mugende kuri iyo seminaire yiwe je ndamubwira jewe ndiyandikishe kuja kuri seminaire ya Big Fizzo ico kintu sinogikora parce que numugenzi bwa mbere na mbere en plus aranyubaha nanje ndamwubaha sino kwiyandikisha ngendeyo mu kwiyandikisha nibizofa bibaye ca ndababwira naho yoba Michael Jackson agaruse kwisi akavuga kugira winjire muri seminaire yanje utegezwa kwiyandikisha sinobikora ego parce que urumva sinoba ndumumizisiye kandi ntoba nk'umuntu asanzwe nyene kandi umuntu asanzwe atwagwa nk'imene kandi je ndakuze ndafise famille ndubahwa nanje ndubaha abantu rero ico kintu sinogikora vraiment ego Roriro keshi dukunye kumubona muri jiri twaramubonye ku mamace ari we yugurura amamace y'abaririmbyi n'aba DJ Roriro tugiye tumubona no mu mareresi ari karaza bamugira abo muserukizi muri jiri Roriro hariyo nani majambo ariko ravuga yuko Roriro yabona yuko uheruka gutwara agashime ka LFM atarabikwiye byo warivyo kuri LFM sinovuga ko atari byo cange nivyo parce que sinari muri jury ico ni cyambere icyakabiri ndabizi icyakabiri naco sinzi kubera ikibamuhaye kajya gashimo iyo radio sindi umudirecteur novuga ngo oya ibi bintu bitegezwa kuba gutya sindi umudirecteur wa nani wa RFM cange sinari mu bajuriste ba RFM sinari kuvuga ngo uyo oya kugashimwe bamuhaye oya ni kari kamukwiriye kari kakwiriye naka oya ico novuga info je bari kunshira hajya anyuma nkaraba abantu bakoze cyane uno mwaka nari kumuha naka cange naka mugabo sinzi ico bari bafatiye ko peut-être bari bafatiye mu zindi mpamvu nyinshi yakoze ibintu byinshi yakozemwo bakaba bamuhaye ako gashimwe ni kwa kutahura kubi kw'abantu baca bafatira umuntu ku kanigo batiyumviriye ivyo yavuze Roriro usanzwe uri umuririmbyi w'umuziki ngaha mu Burundi Roriro hajya RFM ntiravuga kungene iraba kategori y'umuririmbyi kugira bamuhe agashimwe kiyo no sinzi ndabizi kategori je barabirako na nico gituma sinshobora kubajija parce que bafise
ukuntu batwara RFM radio yabo. Rero sinovuga ngo utegerezwa gutwara gutya oya ibi bitegeza no. Kuri jewe mbona ko ivyo batanze twavyakiriye n'amaboko abiri nkuko babitanze parce que baradukuriye bwa mbere na mbere. Turamwubaha Excella mu directeur wa RFM. Turamwubaha cyane, umuntu atukuriye kandi umuntu azi umuziki, yakuriye mu muziki. Rero nitwogenda muri jijima yiwe tukavuga oya ivyo akoze sivyo no. Turamwubaha kandi natwe aratwubaha cyane. Ego usanzwe ubona yuko abaririmbyi b'u Burundi bariko barakora neza, harugwaruka ruko ruraza rufise inguvu zirenze. Hajya wewe mu bantu turiko turabona yuko bariko baraza bafise inguvu zijya nyene, ubona yuko bagomba nyene gufatisha Buja Flavor. Hari Orege, hari Berry Music, hari Wiz Design, hari n'uyu Kiriku. Wewe nta gashimwe ubona yuko bari bakwiye muri uwo mwaka kugira nabo babone yuko bariko barakora, kuko n'abantu tuko turabona bariko barakora ibintu bitangaje. Abacuraranzi barasumbana. Nk'abacuraranzi bose umbwira je simbona inguvu bafise. Umuntu ushobora gusora indirimbo imwe zibiri zitatu mugabo kabudafise talent ikwiriye. Je kuri jewe umuntu afise talent Aslayan afise talent idasanzwe. N'umucuraranzi afise talent n'umwecrivain, arazi kuririmba, arazi stage, arazi je ndaba ku bintu byinshi umuntu aririmba. Rero sinotora umuntu yaririmbye indirimbo zibiri zikamenyekana ngo n'umucuraranzi wa hatari oya. Hajya hari abantu bazi ari umugani uvuga mu Kiswahili pale pepako mwenye anajua jua kama kuna wazaidi na zaidi ya kushinda ule iko na nico gituma novuga ako gateritwari abo umbwiye n'abacuranzi bakoze neza no mwaka. Government sinovyanga Berry Music yakoze indirimbo zibiri imwe ziza. With Designer nawe yakoze indirimbo imwe canke zibiri ziza nuko nyene. Kiriku nawe Double J urumva Double J yakoze indirimbo nyinshi cyane, amaze gukora nyinshi cyane nziza. Ariko muri abo baririmbyi hari barabahisemo barabashyira muri ya kategori mu bantu 30 barava mu muri abo 30 baba muri batanu ba mbere bashoboye. Ariko urabona yuko nizanga ubu nyene bazananye kuko hariyo benshi bagiye bavamo. Urumva mu bantu bashika ngo 30 ariko bakabasikiranye batanu, urumva hariko hakaba hariyo umuntu umwe bariko barabona yuko ngo yararenganije. Kuri jewe novuga ko sino bajija sino kwinjira ngo njije abajuriste bagize ivyonye parce que sinari muri jiri. Ivyo bakoze babikoze twaravyakiriye uko babikoze parce que naho novuga nanda kimwe no shanje ibintu byarabaye byabaye uko kandi ico nzi coco barafise impamvu yo gutora uyonye batoye Masterland kuko nawe n'umucuraranze mwiza yakoze neza. Amazi imyaka akora indirimbo nziza za Alima zande afise indirimbo nyinshi nziza. Rero ico novuga ko agashimwe bamuhaye natwe twakakiriye kujya nyene bakamuhaye ukonye urumva karamukwiriye nkuko babikoze. Abategetsi bavuze nabusubizamo ntushobora gusubizamo parce que nibo abategetsi bya radio kandi harimwo abo twubaha cyane ba Excellent ba Marvin ba nani Hervé urumva ni benshi barimwo ba Kivodo urumva n'abamisi. Dusanzwe tuzi ko ufite Simba Gang. Simba Gang iyo mipira dushobora kuyikura cyangwa amashapo twabonye n'ubufukamwe. Simba Gang ushaka umupira cyangwa agafukamwe cyangwa ishapo uradutelefona ku numero yacu cyangwa muri WhatsApp cyangwa ukinjira muri Instagram yacu batwandikira cyangwa na email yacu. Ugasanga abantu batwawusanga aho tukawukuzanira. Dusanzwe tuzi yuko Simba Gang ari rebo yawe. Simba Gang ifise abaririmbyi bangana. Simba Gang ifise abaririmbyi babiri harimo Rubiro na Aslayan. Hanyuma tukaba tumaze imyaka myinshi dukorana. Musanze mukorana haheze imyaka ingahe ariko twe tuko tumubona mu myaka 2 iheze twumva utama kumuvuga. Iyo myaka 2 iyo yindi myaka myinshi uri kuravuga. Ega bugi imyaka 2 ni myinshi. Harimo amezi menshi cyane. Ego. Turumva yuko Ruriro ari karagura karere ku muziki wiwe. Ruriro urabona yuko bigiye gukorohera kubandanya ushira mu bandi bari.
kwinjiza abandi baririmbyi pour l'instant label yacu kubera natwe dufite abantu badutwara muri label yacu ntidushobora gutwara abacuranzi bashika 5 cyangwa 6 kandi uwa mbere tutaramumarira ikintu turamuteza imbere uko bikwiriye rero dushaka dukore tumuteze imbere informa ze gutera imbere tuzotora abandi mugabo ari wundi amaze kwinjiramo label yamutoye parce que afise ubushobozi afise talent akaba afise n'ukuntu yifasha aba muri Etats-Unis rero tumaze kumwiza muri label yacu nawe atarakabangani muzobona kundi ibintu bya surprise arizi kunyemeza ego turiko tubona label yawe iri imbere turiko tubona imipira ufukamunwa n'amashapo ego turiko tumva yuko Lolilo hari kaza kuyindi level Lolilo yifuza ku muziki ugera hehe en fait aho dushaka umuziki ugera dushaka ko dutera imbere kuko twama tubabwira kwagura imbere gukora hamwe burya mukoze hamwe mukagashiramo inguvu ni nziza cyane la fois passée mbere ndashimiye Empire Avenue baradufashije muri clip ya Kidumu ya Satubi vraiment merci beaucoup kubera witanze ukaza kudufasha ukaduha umugore wawe very nice akinjira muri clip hamwe na Miss Erika uba ico kintu kinini muri Empire Avenue badufashije rero n'abandi dukorane ufise ikintu amumagare cyangwa je namumagare dukorane entre nous bere turashimiye na Kensui niwe manager wabo yabigize biba facile cyane nibaze ko dukoranye hamwe n'abandi bacuranzi dusinye ku ngozo umwe tuzokwagura umuziki n'ubundi ugatera imbere tugashika mu vyifuzo vyacu uko tubishaka ego Lolilo usanzwe ufise umutima w'urukundo ariko ntagiye turumva indirimbo ikorewe muri Bantu Boy ya Lolilo kandi hariyo n'indirimbo manje musorana long time ya Big Fizzo ariko ntiwadutanze opportunity yo kuririmbira muri Bantu Boy ivyo byo bibakuki sivyo uvuga sivyo parce que hari indirimbo iri muri Bantu Boy twarimbanye na Fizzo ya Fizzo nyene tarasohoka nibaze ko izosohoka hanyuma mukayumva urumva ko no muri Bantu Boy namangenda yo ngatembera urumva jewe ndakunda cyane iterambere ndakunda cyane kumvikana n'abandi bacuranzi ariko indirimbo yawe wenyene ntushobora kwikora muri Bantu Boy pourquoi pas nshobora kwisorera mu studio info numvise ko shaka gukorerayo nukorerayo sinkorerayo ubunye parce que ndafise contrat na Amiri Pro tuzokorera muri MA production ariko twari dumaze imisi tumba yuko uri korera muri Zengesi contrat muri Zengesi yaraheze gukorera muri Zengesi nkuko nogena gakoreramo featuring mugabo nkore muri Zengesi itegezwa kuja muri MA kumariwayo parce que na la fois passée nakoreye muri Zengesi record igenda hariya nakoreye ku Wana record igenda jena Kidumu mugabo yaire muri MA production uri kubona yuko abantu bari barakora neza ngaha mu muziki Burundi uri kurabona yuko bari kwawujana hahandi nyene Lolilo yifuza cyane hariyo ibintu bihaze hariyo amakosa hariyo amasolide ubona Lolilo ibi bintu baba nibabihindura umuziki wacu urashobora gushika handi nuvuga ko hariyo ibikorwa byiza bakora hakabamwe na insolite bakora c'est normal mugabo abacuru kenshi mbona ko abacuranzi bo mu Burundi bashira ingufu mu kazi bariko barakora parce que akazi kariko karaza umuziki turiko turabona uno munsi si umuziki twari twiteze ko tuzoshika aho hantu rero abacuranzi bo mu Burundi bakora ingufu cyane kandi babishiramo umwete bakarondera kuri jewe mbona ni bien parce que mbona n'aba upcoming bazana ingufu nyinshi ngaba Berry Music ba Wiz Designer ba Double J bakiriku ni benshi bakora bien kandi ba Slyan bakakora bafise nyene umutima wo gukora indirimbo kugera igihugu cyabo gitera imbere nabo bashike kure ego turiko tubona Lolilo ko tumubona mu nzu nziza Lolilo gusa Buyenzi yumvike Buyenzi numvise Buyenzi kuva muhira parce que muhira hariyo kubera Buyenzi haranguriye amaso niho hambere hangoze ko niho natangiye gukinisha amasinema kumenya amaheri cyarico kurondera parce que Buyenzi ari ubuzi bwinshi cyane nico gituma nakuriyeyo ni byinshi cyane wamenye ego uri kubona yuko umuziki wawe amamuko yawo wavuye mu Buyenzi
muziki ndu wiwaje nawe c'est vrai umuziki apana wiwaje gusa umuziki wose wavuye mu Buyenzi parce que turavye Big Fizzo ni mu Buyenzi Lolilo ni mu Buyenzi Sly ni mu Buyenzi hari abacuranzi benshi aba Black Divande novuga ko Buyenzi ni centre y'umuziki mugabo twaciye tugenda umwe wese akagenda ngajewe naciye nja mu Nyakabiga mbandanyiriza mu Nyakabiga Big Fizzo nawe mu Nyakabiga nurumva mu Buyenzi niho twakuriye amayide ego wo kubwira usubire mu Buyenzi banarorero byo moro mu Buyenzi shobora gusubira parce que ni muhira n'ubundi namanjayo parce que mu Buyenzi gutembera kubayo sinzi kubayo hapana parce que ubunye ndafise abana nshaka ko abana banje bakura n'indi look abana look yanje n'ivyo nakuye mu Buyenzi mugabo education mu Buyenzi sinayishimye na nico gituma abana banje nace nza kubino muri Sororezo parce que nashatse ko abana banje baba bafise education apana education generale parce que nanje si kera cyane haize umwaka umwe kuko umwaka umwe n'unusu nahindutse parce que nari ubundi mugabo nahuye n'abantu kopine wanje umugore hanyuma baramfasha kumpindura ndahinduka ubundi muntu nene ndabashimye cyane murakoze cyane ego hariyo ijambo bakunda kuvuga ati abaswahili muna babeshyi naro bavyumva ko umuswahili benshi bavuga umuswahili nibazi cyo bivuga umuswahili uvuga igiswahili bakwita gute umuswahili uvuga ikirundi bakwita umurundi uvize ikikongomani bakwita umukongomani rero ico umuswahili umuntu wari wese avuga igiswahili rero mugabo bavuga umuswahili kubera basanga benshi bavuga igiswahili bashaka kutagagisha kubesha rero naco gutuma bavuga ko nabeshi mugabo hariyo kenshi benshi bavuga umuswahili bazi ko bashaka kuvuga umumizima hariyo itandukanye umumizima n'umuswahili umumizima n'umuntu yubaha Imana Allah urumva akaba akurikiza Quran akazi icyacumana rero umuswahili n'uvuga igiswahili ego rugiro usanzwe uri mu idini yiwe kuravuga ati ntiyaje nkaje uvuze ati Allah simenya gutandukanya ati ni iki rugiro usanzwe uri mu Kristo mama wanje je navukiye ahantu mama wanje ni Kristo ari wabo na mama bose na Kristo hari mama papa wanje ni muzima ari wabo na papa bose na muzima rero je nubaha Imana yari yose abo mu Kristo yawo mu muzima ngamweba parce que bose barasenga Imana mugabo jewe ni muzima ego uri mu mizima umutambukanye wasiga aba mu mizima nyene umutambukanye wanje ni muzima mugabo yari mu Kristo niwe nyene yinjiye muri dini y'abamizima cyane waramuhasi yari kuze parce que yabone ko idini y'abamizima sinovuga ko niyo dini y'ukuri mugabo yashimye ijya signification ya Coran acabona ko arikinisha mu dini rero ushoboye kubyara umwana hanyuma ugasanga umwana ahisemo kuba mu mizima ubundi nakaba bari mu Kristo rero ushobora kubisukura jewe vraiment umuntu wari wese nubaha nani ego religion yaburi mu mizima yaburi mu chrétien udakubaha vraiment parce que ndazi ko au fond de toi urazi cyari cyo Imana rero umwana wanje abaye mu Kristo abaye mu mizima nawe umpagani gusa mu Kristo cyangwa mu mizima kuri jewe ni bon kabisa ego ndumva ni ruriro yoroheye ruriro mu bana w'ufise ana mwana n'umwe ari mu Kristo ari n'umwe ari mu Kristo ego umugabo ari baracari bato benshi baramenya icyari cyo Imana mugabo barasenga babona icyo dusenga naco gituma tufacilita abana bacu turabana n'umugore wanje yari mu Kristo injira mu bizima rero kuri jewe atarinjira mu bamizima narubaha religion yiwe kandi namureka gasenga ivyiwe nanje gasenga ivyanje parce que religion ni religion ego rugiro tumvise yuko afise amamoko yo kuva mu ntara yo hagati iyo ntara ni yihe yo baramukije kugira atuzanire bya binye n'ikirundi cyiza urakoze cyane jeni ahantu twiga tsiri commune Mbumba ntara ya Ngozi
n'izahano tw'Imurama n'izahano tw'Ibuye urumva abiwacu Grammaire atukibozi yego kote ya Grammaire yose abatante abande bose papa yavukiye Ngozi urumva ari byinshi cyane Ruriro turabona yuko afise urukoba mu Mwarabu cyane yo tubona yuko ari urukoba rutandukanye n'inko dufise twebwe abarundi Ruriro afise amamuko y'Umwarabu cyane y'umuzungu muri famille yacu ariho amanani atandukanye hariho abarabu hariho abahinde hariho abazungu hariho abarundi hariho abakongomani hariho abakenyene rero kuri jewe parce que hariho abagrammaire bacu bari bafise urukoba nyene b'abarabu rero kuri jewe mbona c'est normal kandi urazi Umwarabu cyane n'umurundi cyangwa umuzungu cyane ucanze n'umurundi urumva jewe ndo Burundi kavukire kandi muri famille yanje gusa hariyo abagrammaire n'abagrammaire hamwe abatungu hamwe abarabu hamwe abahinde rero ni famille muri famille yacu mugabo famille restante yanje mama wanje yaravanze yari umunyarwanda avanze n'umukenya hanyuma papa wanje ni umurundi avanze n'abarabu ego Rurira bahaye umuco w'umubiri wiwe yo ego urumva rero jewe ni Murundi mugabo di mélange novuga ndi CPG Okay Ruriro reka tugushimire ego ndabashimiye cyane vraiment kubona mwatugendera mwira karibu tena hanyuma nkaba ndabwiye abafanzi banje binjire muri channel yanyu bayikurikire bagire amabone bandike amanani hasi commentaire hanyuma mama views atuge kandi mutukosore y'abatwagize amakosa mutubwire utuntu twohindura kubera tera imbere murakoze cyane Ruriro twifuza ijyandere yuko gusohora Morning Star agakwera murekunda n'indirimbo cyane ndakunda rwose Shiny like a morning star girl yeah you shiny like a morning star girl yeah you shiny like a star when I see your face in the morning you shiny like a star when I see your smile in the morning kuguheba no kukwitesha nibi kunda I shiny like a star when I treat you bad in the morning bagasukuni barambigwa no kuvuga kuruwa agaciro utaberanye nanje ndafightinga ngana kwihebera my girl you so fine and navyemera like the way you dance man Pula is Lizo Mamizo for Shizo mzizi wajiwe Simba ntare rugamba cyambara Burundi wese ego bakozi ba Remix TV ari Remix kuri microphone za Remix TV reka twashimire bantu muri ko muraraba iki kiganiro n'ikiganiro cyiza kandi cyane ndazi mwanezerewe mu menyeroriro wariwe mu menye mamuko ya Ruriro reka twashimire tuzoka tubazanira bya bindi nyene mwifuza ima kamera yari Kendi umunga tigera teko namukwazana amasanamu ameze neza reka tubashimire